ndabahaye mwiriwe canke mwaramutse mwebwe mwese mudukurikirana bivanye naho umwe wese aherereye. Ukaba utaraba umunywanyi wa Inkerebutsi TV curaba handitse sabone canke subscribe uca uhakora, uca ubona hari agakengeri nakone uca ugakorako, uca ufyonda ahanditse toute canke all kugira ibiganiro vyacu bizokwama bica kuri Inkerebutsi TV bizokwama bigushikira vyoroshe. Hari kw'igenekerezo rya 15 Ruhuhuma umwaka wa 2024 aho muri komine Mabayi habaye inama novuga ko idasanzwe y'aborozi b'ingurube. Nkuko nari nabibabwiye mu kiganiro giheruka, ubu ngira ndabashikirize vyinshi mu vyavugiwe muri iyo nama. Musitanteri wa komine Mabayi niwe yuguruye iyo nama mu kwakira abashitsi n'abitavye iyo nama muri aya majambo. Fashe kano kanya kugira ngo banze ndabaramutse. Muramahoro? Nongere ndabipfurize ikaze muri ino nama mujemo. Murabona ko twagendewe n'abashitsi nabo nyene turabahaye ikaze muri komine. Turabahaye ikaze rero mwese kuko hariho n'abataheruka gushika ngaha kuri komine arico turi mu mabanga, nibaza ko ntashikuje. Rero kuri bashasha bambonye irya mbere nk'umusitanteri ndabahaye ikaze muri komine. Muroranirwe muri kino kibanza, muroranirwe no mu nyigisho baza kubaha zibashike, muzakire nka nkama. Tubipfurize gukurikirana neza ibikorwa biza kubera ngaha. Bipfurize n'abashitsi muroranirwa ku mwanya baza kumara ngaha. Muri rusange mwese rero turabahaye ikaze, turabahaye ikaze kandi tubifurije kugira amagara meza, kuyaga muhuza, mutima mweranda aze kubana n'umwe wese, abaza gufata amajambo bakoreshe. Tubifurize yuko bigisha impanuro baza kubahera ngaha zijanye n'ubworozi bw'ingurube, muza kuzifata nka nkama maze bikazodufasha gushika kw'iterambere rirama. Murazi ko ubworozi n'uburimyi ari byo biza ubwa mbere kugira ngo umwenegihugu ashobore gushika kw'iterambere, kandi bikaba biri mu nshingano y'umukuru w'igihugu cacu yihaye gushigikira uburimyi n'ubworozi. Ibindi byose bikaza bikurikira, mugabe ivyo vyaje ubwa mbere. No muri iyo ntumbero mubona turiko turagenderwa n'abantu baza kugira ngo batwereke ivyo hinyanyurwa kugira ngo ubworozi bugende neza, na cane cane ubworozi bw'ingurube. Ubworozi bw'ingurube muri uyu mwanya nibwo tuzaganirako. Rero nta majambo menshi ese ndabashikiriza. Abatuzaniye agakemanyi barahari, baraza gufata akanya bakadusangize. Bifurije kuroranirwa umwanya wose muza kumara ngaha. Nyuma ya musitanteri wa komine Mabayi, intumwa y'urunani rw'aborozi b'ingurube mu ntara ya Cibitoke nawe yaciye afata umwanya arashikiriza ijambo ryiwe. Nobibutsa ko asanzwe ari umunyamabanga w'urwo runani rw'aborozi b'ingurube mu ntara ya Cibitoke. Banyakubahwa mwese mukoraniye ngaha, hari kw'igerekerezo rya 12/0 mwaka wa 2024 aho nyene icubahiro umukuru w'igihugu cacu c'u Burundi General Major Barisito Ndayishimiye ari kumwe n'abashikiranganji bagize leta y'u Burundi yateye iteka aborozi b'ingurube mu nama yatumweko y'aborozi bo mu ntara zose zigize igihugu cacu c'u Burundi, aho yaramutse aganira n'abo borozi ku bibazo bihanze aborozi b'ingurube. Ibibazo bitari bike bikunda gushikira aborozi byarabajijwe, ariko n'icubahiro cy'igihugu yaragerageje kubyishura kandi
agira ko ashiraho intumbero yotuma ubworozi bw'ingurube butera imbere umworozi ndetse no ku gihugu cyacu. Icya mbere, amaze gusigurira abari bitavye ivyo bikorwa akarusho kagiye kuboneka ku borozi bw'ingurube na cane cane mu kutwereka ingene igihugu kigiye kuronka amafaranga mvamakungu y'umurengera avuye mu bworozi, kuko yarerekanye amasoko igihugu cacu c'Uburundi amaze kuronka cyangwa se amasoko amaze gusaba hirya no hino kugira ngo inyama z'ingurube zibe inyama z'akarorero ngaha hano mu gihugu iwacu. Yaciye asaba rero aborozi ko boshira mu ngiro cyangwa se boshiramo agatege w'iki gitungwa c'ingurube. Usanga ubona ko hariho abantu bipfa kubyoroye itazi no kugendanire navyoroye. Rero uko rero barabivuga amasoko igihugu caronse mu bindi bihugu coreramo inyama z'ingurube, usanga hakenewe inyama nyinshi cyane ku buryo urugero ubworozi buri ku munsi utoroka izo dushobora mu mahanga n'ibyo dufungura mu gihugu. Muri iyo ntumbero rero yaciye ashiraho urunani mpuzamahanga rw'ibikorwa by'amategeko Confederation Nationale, urunani mpuzamahanga umunsi nyene igenekerezo rya 12/0 yaciye ashiraho urunani mpuzamahanga kugira ngo ibikorwa bize bigirene bize vyorore, kugira ngo aborozi nyene abe aribo bafasha gukurikirana itezwa imbere y'aborozi b'ingurube mu kuronka amafaranga menshi cyane. Icya kabiri, haciye hatogwa abagiye kurongora ivyo bikorwa ku rwego rw'igihugu. Gatatu, haca hasubira hatogwa abagiye kurongora ivyo bikorwa vy'inani z'amakoperative y'aborozi b'ingurube ku rwego rw'intara, ivyo bise Federation Provinciale. Baca basaba ko abo batowe ku rwego rw'intara yuko nabo boca baja gushiraho amahuriro ku rwego rw'amakomine, ivyo bitwa Union Communale de Société. Ari navyo uno munsi biza kuturanga tumaze kumva umugambi n'icubahiro umukuru w'igihugu. Nanje nkaba natowe mu baserukira urunani ku rwego rw'intara ban'umunyamabanga. Yibukije kandi ko abagiye gutorwa bisaba kwitanga ko atagahembo gategekanijwe. Mu gusozera, turasavye abagiye gutorwa mu makomine ko boba ari abantu babikunda kandi babishoboye, kubera ko atagihembo kizoba kirimwo uretse ukwitanga. Yaciye atanga umwanya wo kubaza ibibazo abari bitavye iyo nama, nabo baca baratangura kubaza ibyo batatahuye bati: none ni periode ingana gute, ni kiringo kingana gute kigiye kuja kugira tuzo twagize twazikwe muzo mpongo kadisanzwe kigize tuzororeyemo. Mbega umwene igihugu wese w'umworozi w'ingurube azotegeka kwinjira mu runani canke urunani ruzojamwo abavyifuza gusa? Ese wazoja washobora kuba kwiyumvira akaza mva mwirishira hamwe azoyitunga atayifise cyangwa azoyitunga ari uko ayifise? Wanda yifise iri mu mezi gatatu n'umunani kugira ngo ibano nakuntu ngo duserukira kugira ngo aboneke agasondo gakeya koza karafasha kugira ngo nizora biro korora bigarisaba ubusize ko umwete muremure ajya hari ikintu ushobora korora ukacicira mu ruhongore kandi kibona. Igihe cyo korora bambura umenye ko ufise formation yo kuba wisize mu bintu byo korora. Ese umugoroba ntabwo ushoboye kuba yoronka rasiyo, saa sita kabura rasiyo, umugoroba kongera gace. Ese uwo mwanya
hariho foromasiyo muzobamwo mwawushirako yo guhimiriza abenegihugu kugira ngo barere neza cyangwa uwo mwanya ndabona ko hari ikintu natwe tezo gutunze mu rugo hari ibyo birara inzara izo nazo zizoza zigamije kurya cyane kandi zironke umwimbi ese muri uwo mwanya muzoshira foromasi ingana gute cyangwa twebwe abenegihugu kutunze zijya ntonya ugumane zijya ntonya hanyuma tumenye foromasi kuzogunya gukorera ko nicyo kibazo nabatse uwo ariko akoresha iyo nama yaciye afata umwanya wo kwishura ibibazo byabajijwe. Ni ikiringo kingana gute tuzobe twazikuye mu ntongo? Jewe sinzi ko mwamaze kudutahura. Ahubwo wewe nimba ufise ingurube nyinshi n'amahirwe meza kubera ugiye kuronka akarusho nimba bahora ugurisha udufaranga dukeya kandi zahora zikuvuna akarusho kagiye kuboneka ugiye kuronka aho ugurishiriza ku mafaranga meza ushira ku munzani. Nako navuze ngo izo ngurube dufise tugende tuzice cyangwa tugende tuzihonye oya ahubwo ni kuzitunga hama kuzitunga uzisizeho umwe tuvuga ati noneho ubu ngubu nawe wagiye ku isoko wagizena warose isoko. Bamwe bahora babacinyiza mu kuzigura babahuguhumbi tungahe uno munsi bigiye kugirena bigiye kurangira. Naho ubundi nabo twavuze ngo aya marase mashasha bazozana ntagara marase azoca zagasubiririza ingurube dusanzwe tugizena dufise na marase gusa azoza gusahiriza mu bene gihugu kugira ngo izi dusanzwe dufise twitwa kari nkeye bivanye n'amasoko mukuru w'igihugu yarondeye hanze aze azigwize noneho ngo turonke umwimbo mwinshi. Nibaza ko icyo kibazo cyumvikana. Hama Jacket umworozi wese w'ingurube ategeza kuja mu runani. Jack ni kuvuga wewe ni kuvuga abarundi bose witwa kuri kugataka ku Burundi woroye ingurube utegeza kuja mu runani. Ati kubera iki? Niba mara gushinga bakavuga bati nka komine mabayishamwe aho izone bayitwa zone Butahana. Ati abantu muri zone Butahana ibagiro cyangwa amacuniro nigurisha ni Ngaha. Nta muntu numwe azoba yemerewe kugenda kubaga ingurube hiriya anyigahoma atagize natayiguriye hehe atayiguriyaho hasanzwe hazo. None wewe wumva utategeza kuja mu runani w'umworozi Vyumvise tegeza kurujamo kandi nibaza ko nta muntu numwe yaje ngaha atari umworozi. Tiko turayaga n'aborozi biki b'ingurube kuko umuntu atari umworozi w'ingurube ntamenya kunyereza ituvuna. Ingurube burya ziravuna abana bana ingurube ziravuna nizo za mbere zituvuna. Ni kuvuga rero umuntu araha nuko aziha ingurube imuvuna ejo agiye kumva akarusho kazogirene azoyikuramo. Jewe nibaza ko utegereza kujamwo uri umworozi utagiyemo naho uzogitunga uko hanyuma ucugira ubukwe ucukibaba ugihereza abantu baze kugirene baze kwirese kagahera kuko naho uzogirene naho udogishore utari mu runani kuko nta muntu umwe azoba yemereye kuja gushorera ahandi hantu hatazi ico gihe bazomufata nk'umwasi w'iterambere ry'iki nawe kira noneho ntiwoza kugurisha ahantu baguha ibihumbi 150 hari ahantu baguhereza ibihumbi 400 ivyo birabaho gahera. Ndaguha akarorero jewe bundi meruka kuyigurisha ndayigurisha ibihumbi 440 muganyangurube yanje yapima hafi ibiro 220 Ngaha mbe nibashira ku kilo ibihumbi 8 reka Jake mvuga ibihumbi 8 umva Jake bagusha bamanga mugana rakubiswe 140 nari kuja hafi mu miliyoni n'ibihumbi 100 hejuru ngira ngo ubitaho rero tegereza kujamwo mba ntagaho tukari mu mugabo ni neza mukuru w'igihugu yashakiye aborozi biki b'ingurube burya hiya gitungwa kiravuna cyane kiranaryoshe amikiri naco babwira kuri iki nyene uyu yarabaje by'isontori urana gutunga igitungwa kiwawe erega iyisi sishira hamwe rije ngo nababaye bavuye hanze ngo baje kubafasha ni wewe nyene ni nkuko nuvuga ati ndabivuye maze ndosura mu gitunga none umuntu ngabukurikirana ni wewe nyene rero utegereza gushiramo ingufu. Sayidi yavuze ati hazoba yimiriza y'abene gihugu ko izo ngurube bazoba basanye zijya cyane. Sayidi
iyo yiwawe ya Karundi bandanye uyorora neza imere neza niwagirirwa amahirwe kaguhereza n'uwo muvyaro umwe muri izo zizoba zabonetse azoba ari gwawe si muri bimwe vya prodefi ngo urumva uzovyaza ngo hanyuma ngo duhe azoba ari gwawe kuko umworozi bazoba ariko baragushigikira kubera nawe niwayizana abana bayo mu nyuma niryaterambere ry'igihugu urumva ko tuzoirungika hanze inyama zazo hanyuma tukazana amafaranga y'iki amafaranga y'agaciro uwafise ingurube ikuze igeze kubagwa yego yorindira igihe icyo gihe kizogera kugira ngo aronke niyo y'amaraso mugabo yo akiyivuza cyangwa azayidandaza hama ikibazo nashatse kubaza cyane cyane ni kubyisondora ndibaza nkaha iwacu isondoro yahirazimbye nkaho mperereye ikiro cy'isondoro kigura amahera 1000 hanyuma rero banyakubahwa kuko muko mushaka kudushigikira ku bworozi bw'ingurube twagira dusabe muturondere n'ukuntu mwodushigikira mukatwegerereza nk'ahantu mwoshinga koperative yo twoza turaguramo isondoro ku giciro kibayabaye twebwe rero ku bworozi bw'ingurube turabukunze ariko iyo nitegereza nkaraba byasaba rwose nicyo gisaba mukidusabire kugira ngo tuze turaronka aho tugura isondori mu gice kibayabaye murakoze arifise ikibazo gisa n'icurya mu mama uretse ko hari ukuntu atabitomoye neza ngo mubitahure nagomba kubaza hariho abantu dufise ingurube zikuze kandi tukaba twumvise ko hariho umugambi umuntu ashobora kuba yoronka amafaranga menshi ese uyu mugambi uzoja mu ngiro ryari ngo izo ngurube zitangure kugurwa ku mafaranga menshi kumbure nk'abantu dufise ingurube zikuze tube turazirindirije kugira tuzozigurishe muri uwo mugambi urakoze cyane abandi bagiye gufata amajambo reka nico sinzi nico mwana yavuze ngo bagitomoye neza cingirwa ko kuri ya Nyesi na Martin yasiguye hama nayo yabwiye inama twagiranye n'icubahiro mukuru w'igihugu twagiranye ku itariki 12 kwezi kwa mbere hama itariki 15 asharungika uwatowe urwego rw'igihugu ubushimwa kugira ngo agende kuraba avugane n'abandi arabe n'ukungene bagire borora hama hagati aho mubiri wiwe nyene vy'umukuru w'igihugu yaciye yashinga mwitwa kari komite tekinike izobijeje ico kintu kumuhereza amakuru hagufi ivyo tuzoba turiko turakora rero nkavuga nti twebwe ico turimo uno munsi ni gusigurira abenegihugu umugambi wa nyenicubahiro mukuru w'igihugu hama tubagiye kubasigurira tugaca tugirwako dushinze n'inzego nk'uko natwe mubona badushinze uwo munsi rero nibaza ko ari vuba ubwa nawe none nk'ubwirize ikibazo c'amafaranga wocoja nkahonya ngo nzogurisha iki gitungwa ngo wa mugambi mukuru w'igihugu ngo niwaja mu amafaranga mvamakungu agiye kuboneka nka jewe nk'umuntu agiye kwijukira uwo mugambi nsanzwe ndanawurimo ko mudusaba korora kijambere ubwo buryo bukaba butari buhasanzwe bwo korora kijambere nibaza ko umuntu ahura ubwo buryo mvamakungu buzodushikira ariko tworoye kijambere kandi bidasanzwe dushoboye twabasaba ko rero bikunda imbere yuko tuzorora kijambere ko ntibikunda hatariho porusheri imeze neza rero tubasabe imbere yuko muzotuzana izo ngurube muzoza mudufashe guteguraho zizoshikira murakoze amati rero ayo mahera mvamakungu amaze kuboneka twebwe azodushikiye erega wewe azoza kuboneka we yagushikiye kera ndaguha akarorero none wewe numva ko ingurube yiwe bazoyigura nk'ibihumbi 500 cyangwa 600 yari wari kwigurisha 200 hanyuma izo nyama ivuyemo akaba arizo bajana hanze kugira ngo turonke udufaranga niburi igihugu gishobora kwikemuza mwatu naturiye noneho ibiciro by'ibintu cyangwa by'ibindi bintu bikagirene biko bigapunguka rega niyo muzeyo naho kuvuga ngo hari umuntu azozana amahera amakwiragize mu bene gihugu ngo twubage porusheri oya ntahure neza agiheza kwishura ibibazo haciye hashika urongoye urunani rw'aborozi b'ingurube mu ntara ya Cibitoke
ari kumwe n'uwurongoye urunani rw'aborozi b'ingurube ku rwego rw'igihugu hamwe n'uwaserukiye umuyobozi mukuru w'ubworozi mu bushikiranganji bw'ibidukikije, uburimyi n'ubworozi. Bamaze gushika baciye bafata umwanya nabone baraganira n'aborozi b'ingurube muri komine Mabayi. Tugira amahoro, sanga amahoro, ubumwe, iterambere by'igihugu cyacu cy'u Burundi. Nk'uko abivuze, jewe nitwa Stani iranyibutse, nkaba twatowe cyo kimwe n'uyu mushefu mubona ko arabakoresha inama mu nama yakoreshejwe n'umukuru w'igihugu kugira ngo acashiraho imigwi confederation niba ariko arabasigurira kugira ngo aborozi b'ingurube nabo bahetse baze batora kuyoboka. Hari byinshi biriko birakorwa bizotuma ubworozi murimwo ejo wiruhutsa. Rero nta byinshi jewe ndi buvuge ko byinshi jambo ni warifise tugiye gukinanyana ibikorwa biriko birabera mu makomine yose agize intara ya Cibitoke. Twanse rero kurengana tutabaramukije kuko dusanze mwatanguye inama, ubundi bariko arababwira iryo jambo dufise nyamukuru. Ariko rero ahaye twatewe n'iteka turi kumwe n'abandi bubahwa, reka tubahe bivuge nabo baramutse kugira ngo icyo tubasigira ibikorwa bibandanye. Murakoze. Tugira amahoro ya Kristo. Ku mazina bahita Albert Manishimwe, nkabasanzwe ndongoye intara ya Rumonge, nkabasanzwe ndongoye ku rwego rw'igihugu, nije ndongoye naniki bino nani byose bijanye n'ubworozi bw'ingurube. Nagomba nani kubasaba yuko bino bintu mu bitunganye nani neza, mukaraba abantu bagije n'abantu baja guserukira amakomine, kaba ari umuntu nani w'ubworozi nani mugizene nani mubuzi, tugasaba bino bintu uzana ikubikora ko atabintu by'imigambwe birimo, atabintu by'amashengero, atabintu nani vyiki. Umuntu muza gushira imbere ari umuntu mubona ati ujya muntu koko kugira atware na ikomine ni umworozi na nukunuku. Hari ibindi twavuze tugiye twisunga uwo umuntu azobashobora ikomine agiye tuzokenera nko kumutumana ni hanze, agendera nyene borora muri Kenya, ingene borora leta zumwe za Amerika, umuntu umuntu abagizene minimum abafise umwaka na 9. Kuko ubworozi natugiyemo n'ubworozi butandukanye nabo bwiki twahorana ni idukora. Hama twagomba tubahumurize mu bisanzwe mu bworozi bw'ingurube bari baragizene bari baratwibye, basanga turiko turakora inana baboze. Urumva rimwe na rimwe tuvuge nk'uko nka World Division barakeneye ingurube na za Fida hafi 17. Urumva kare haca umuntu w'umugwiza atunga niwe acagira ntacindirana n'isoko, acindikana n'isoko agaca z'ingurube akayigura iwanyu niba ari 100 urumva agaca yigurisha 300. Usanga umuntu yorora nta gaciro nani bagizene nani bamuha. Rero ubu mu bworozi tugenda ni gukora, urumva turi mu isoko rusange icyo bita confederation. Tuvuge nk'uko ingurube twamana gutanga ndaza mu Cibitoke, mbega hari ingurube onje kandi akiri kiragirana ariko irarondera abantu bafise ingurube zimeze nani neza ni bangahe zitubwire tuba muzegera ituzina tugire tuzitore kwiberi ibeye nani rimwe. Hamikiri tugiye gushinga n'igiciro kuko inyama y'ingurube twarabisabye kugira umukuru w'igihugu naragena adwahurutse nuko hari imidogo na myinshi. Turakeka yuko inyama nani y'ingurube tugiye kuduzana n'ikiro, hamwe umworozi azoyorora avugana nati atorora avugana niko nororera amase, yora avuga ati avugana ngo ndashoye nani gitungwa, reka marura amafaranga nagizene ndasizemwo, mbega nagizene nayunguze. Kuko mu minsi heze kabisa ubworozi twakora
rwari uruhombo nani runini rero nagomba ndabijeje nani yuko uruhombo twagize uruhombo nani rwahabaye nani rwose mu byo turiko nani turakora tuvuge nk'uko ikiguru c'amezi 3 bafashe yuko tuzogurisha ku kilo hano umuntu nanaza indikina ni nangaye tushana ni ku kilo twasabye yuko coza ingurube nani vyara guhera ku ngurube y'amezi 3 gushika ku mezi 8 kilo coza ku 16 na magana 4 nani neza yifizi kilo coza ku 16 ubu naho tugomba naho twaheza na nibi turatwiga mbega inyama mu cibitoki turavye kuko inyama twarasiguye ingurube ntabwo imeze nk'inka canke na impene irarya ubwacu n'umwaka n'inka irarya ubwacu n'umwaka mugabo ingurube iragaburi umuntu akoresha niki amafaranga kandi turavye mu bindi bihugu byose inyama y'ingurube n'ifise ibere nini mugabo twiga kubera twagure dusanga igihugu ingurube bayisuzugura na niki turiko turanasaba yuko inyama y'ingurube itazosubira kuribwa na nyuma y'igisagara itoze impande na n'iyinka kuko bijya bintu byo kwishira inyuma nta mategeko ariho nanagirane abuza yuko inyama itagirane y'ingurube itaze impande y'inka ndibaza abamaze gutembera za Uganda za Kenya zesanga imbanane muri etazi niyo nanimba inyama y'ingurube niyo nani ya mbere ifise nani kina agaciro inani kanini ko deja ntangwa tera ibijyanye by'amaguti nani kiniki mu bisanzwe twararavye turaraba abo twakuze dusanga ibafise igihugu urumva bakundana n'inka tuvugana uno mwaka ingurube n'imirima apana inka n'imirima turagitaho kuko je mfise ingurube zibiri ndazikurikiranye neza ubu twarajanye muri ferme wanje ni mu Rumonge nka kuno kwezi ndavukije ingurube zingana 180 burya ingurube ni igitungwa na ciza cunguka mu mwaka kivyara kanga ikabiri tusipo dufise ingurube zibiri umwaka zivyaye kabiri tuvuga ubwana 40 akaguru k'amezi 3 wagabuye neza katuza munsi y'ibumba 200 urumva ko umwe w'inka atabonana mu gizeme rero mwabona ubworozi turashaka ababishoboye kugura imifuko 2 igisima umuntu arashobora kunywa ngaho icupa 2 ku munsi ubwo tugasanga ari 120 ndazi ngaho mu cibitoki murateye na imbere umuntu wiba ku ruhongore aheba imifuko na 2 imifuko na 2 irubaka nk'amanzure na aho hantu hategura uvuga ati hano hantu niho nzo y'amagirane nkorera ndakujya umuntu avuga ati ndabana katasugume muri uvuga ati hano hantu ngomba korora ingurube ikintu cy'isoko caragizene caraheze turanashaka yuko mugira urutonde rw'abantu bafite ingurube zikuze bagomba kugurisha baransavye tugomba izambe tujanye na Kongo isoko ryaramaze kugirane yaramaze rero vya bindi bahora bazanye ingurube nari nangaye na rukunuku bijya bizosubira ikindi tugomba nani kubasaba nuko mu makoperative ndashimye ukuntu mbona bino bintu muriko muragirana muravyitaba turiko turashaka niyo mwahiza amakoperative bijya ibibazo byose nani tubo hari umuntu ashobora kugomba nani korora akavuga ati je ngomba korana nani kijambere ingorana na gasima twagize koperative tuzomenye itugirane dusabana imbere twasabira inaniki nani ngurana urukurana kuko ibintu iyo uriko uragirana urasaba ikintu nani wenyene bishoboka mugabo urumva ariko koperative biragirane birashoboka nani sana rero majambo make tugomba kugwiza ingurube isoko byarabonetse abadusabana n'amasoko nubwo bavuga tubaga ingurube 10 ku munsi byose bizongirana bizoshoboka tuko turagomba siritu nko ku mitumba tuzobaye ingurube zojyana zo kwangiresa amezi 8 ingurube igenda ari ku isoko uza gutora ingurube mu amahero muzana ikindi kibugu asigara aragirane arangiresa n'umugambi uzogirane uzobandanya rero majambo nani make ikibazo c'ingurube cyatorewe nani nyishu bimwe byo kubura amasoko byose byaragize byararangiye abavuze nani tugenda nani mana twako turabandanya nitwa Francine aho intera ndi umunyamabayi
umwuzukuru wa yamusumwe epitasi nibaza ko ata muntu umwe atanzi. Hanyuma jewe sanzwe nkora mu bushikiranganji bw'ibidukikije uburimyi n'ubworozi, hanyuma nkaba naserukiye umuyobozi mukuru w'ubworozi yafatiriwe n'ayandi mabanga. Turiko rero turagendera amakomine yose mu gihugu cyose tubigisha uyu mugambi w'ubworozi bw'ingurube. Mu kuvuga nk'uko yabivuze nta byinshi ndenza, igikuru gihari gusa ni uko mwumva umugambi, mwumva ko hari ikintu kije kuduha iki akazi, kije kandi kuduha iki amafaranga, sibyo? Umuntu wese atunze ingurube kuri uyu mwanya nk'uko babivuze naje mu runani rw'aborozi b'ingurube ku mutumba, naho ibingurube imwe naho ziba 10 ja mu runani. Hanyuma umuntu afise ingurube hariho benshi bikora ku bukene turazinanye hagaca yigurisha, ntagire umuntu umwe asubira kugurisha ingurube kuko yigurishije bazokuzimba, ariko uri mu runani nk'uko babivuze uzogurisha ku kilo uronka amafaranga meza. Jewe rero nce ndabasaba nukuri uyu mugambi mufate mu miri. Ngaho mabayindaza abakenyezi cyane barorora ingurube baravyitaho cyane. Ingurube rero ingene imeze ni gitungwa nk'ibindi, ni gitungwa gisaba ko by'ukuri kigirirwa isuku. Ahantu ingurube ziba hategerezwa kuba hari isuku. Muze mushaka mu bigendereze murabe neza mwiyororero ryawe ry'ingurube uzosanga aho ingurube itamase, siho ingurube irira, siho ingurube iryama, siho igirira iki, murabibona. Muze murabe umuntu uzoza mwiyororero ryiwe ntasanga ingurube isa nabi, uwo muntu azocava mu runani tuzomukuramo, kuko twihaye ihangiro ko tugiye kugira ingurube z'akarorero tuzoshora mu mahanga, sivyo? Uri wenyene ingurube yawe ntizoshorwa mu mahanga, mugabo muri mu runani tuzomenya ati imabayi hariyo ingurube nk'ibihumbi 10. Kubera iki? Mu runani baba bazi ati ingurube dufise ku mutumba zingano, izigeze kubagwa zingano. Zikenewe rero nk'uko yavuze nti hariho n'amashirahamwe akeneye yamaze gutanga amasoko y'ingurube. Tuzozikura he none? Tuzozikura ngaha mu runani rwo ku mutumba, urunani rw'ikomine, urunani mu ntara ku rwego rw'igihugu ariyo confederation y'aborozi b'ingurube. Rero iki kintu cy'ubworozi bw'ingurube mugifate mu minwe. Kugifata mu minwe rero nimvuga ibintu bitari bike, mvuga nka 3 canke 4. Icambere, ingurube ugira worore n'ubwoko bwiza. Korora ingurube y'ubwoko bwiza nk'uko yabivuze ni ikintu cyambere gituma duhiganirwa ayo masoko. Ikigira kabiri, ubuhinga uriko urayororamo ahiba hameze gute? Ubwo niba mu bijagazi, ubwo niba ahantu hatameze neza, mucunge aho ingurube ziba kugira ngo muzirinde za ngwara z'ingurube ndazi ntazo muyobere, sivyo? Ikigira gatatu, mucunge ingaburo mugaburira ibitungwa. Hari icyo atavuze ndabunganire, tumaze gushinga izina nizigakomera ntituzosubira kuriraga ingaburo z'ibitungwa, kuko twebwe nyene muri confederation canke kw'ikomine hazoba hariho ingene ubuhinga bwo guhingura ingaburo tugaburira ibitungwa, kuko igitungwa ushora hanze ntukigaburira ivyatsi byonyene ngo henda janye hanze. Oya, hampande y'injya tuduha ingurube, hampande y'ivyo vyatsi turaziha amakonsantre. Hari abacabibaza ngo zirazimvye, turi mu bworozi bwo kugira iki, bwo guhiganwa n'ayandi makungu kugira ngo dushobore gushora hanze. Mucunge rero ingaburo mugaburira iki ibitungwa. Hanyuma iyo igitungwa kigwaye by'ukuri muze mugerageza mubimenyesha hakiri kare kugira ngo gitabarizwe hakiri kare. Nivyo rero byatuzindukanye nkuko babivuze, turiko tubandanya tukibukinanya korora
ngomba ndagishimangire ku bworozi n'ibintu nane bitatu mwege muzinane yuko ingurube ari ingurube je nko mu iferme nane wanda kaguru ka meza 2,160 ugiye mu by'ubworozi uraba ngiye korora ubwoko nane bwa agiye wumva ngo kwa matayo gakabuguru uhagwa 60 ingwe zose dufise tugomba zose kuzipana bazigende zarabaye amacugane yizikurorora kagumura kantu ikagizende kangana ko nakatishaki turiko turashaka no twaheza ano matora tuzogira visite y'abantu barongoye amakomine ano mu mungu tubana muri Amerika afise ingurube yazitwayina ni hanze ikwiza amezi ane ifise 50 urumva ikintu bitarase rase mwavuga ko tunana ikirundi ubwoko nguzu ubwoko nanuka niwumve mugubu inasanze muri ko murayimenyera umuntu umunyagihugu agenda kukuringura arabanyina wayo mbe nyina wayo igarana ni gute kera umunyagihugu aguze ingurube zivukana agasuguna akavyasha agenda agatungira hamwe gaca bigira bijya ntibibabo nikizaye kagirane kikaziririkwa cyatana kuvuka urugurube bugizende mega no bufuku rero umugorozi nari tugiyemo ibwa bworozi bw'iki worora ingurube nyuma y'amezi 8 gapimira 105 pana kamwe na mutunguga burira asani kagirane kazana na niki nikazana na biro naco gituma ugenda ni mu runani ku bintu by'ibiryo turakeka tuzosaba kira ntara minimum zafise ngiye gitari 105 intara leta zoduhana ni iki okukorera kintu bizanye ni ibiryo turiko turayipanga tuzokora tuzokora harimo nani izindi to transformation tuzokora ibiryo burya ingurube yavyaye hari ibiryo vyayo nanije nka burya umuvyeyi yavyaye muhira hari ibiryo namugirane umu kujya umwana acutse yavuye nari kwibere hari ibiryo nanagaburi rero n'ubwana bw'ingurube hari ibiryo nanabigirane bigaburi rero turibaza ndani yuko mu rugamba nani dufise tugomba kuzoshikana ibyo ku makomine ku maprovince abadashoboye kugura tuba duharura yangura ayize gushora muri abatwara tuvanamo nani mwiki kuko umuntu ashobora kuba adafise uburyo mugabo akaba afise na niki burya abanyagihugu niwo mutayana n'izene komeye ndumera amashyi asema bino bintu ko tuzobikora ari ibintu tumenyereye ndakeka nazijya ngurube tubikoze nani neza zijya ngurube batanga nko mu mashira hamwe nibadoda kuziha abantu batabishoboye twe twarabikoze neza nyakuba nico shange si twe dutanze akarorero zijya ngurube ngizi bagomba batange twabikoze nani neza muri confederation bazavuga abantu bacu ni bare bo muri confederation rero tukaba twifuza yuko tugenda kubikora itariki imwe y'ukwa gatanu tuzumva intara ya Cibitoke yawe na niki agashimwe ko umukuru w'igihugu ngene twitabiriye na niki kana na nikama turatahura bo bino bikorwa no babwira yuko atari bya bindi wasanga bo bazo gutanganye kuko ingurube tuzogira nzo adufise tuzoziswiva kuko ugomba kuzana ni mu runani havyo kuvuga wewe ugomba ngurishwe na pembe na kunuko bizogirane ntibitoshoboka kuko tugomba kuzana na niki amarase na nagizene ayandi marase na mashasha urumva kare na karorero ngo James inguru ibihumbi na bibiri mbuze nani ngo ndindire bazana ayandi marase ndore muri izabo niyo dukwiza numva twege mu runani muco ashobora kuzana inguru nk'amagana 2 twavuga kira ntara inguru 12 igenda mugire no muzigwize mugende muri habandi nga turindire nanire turumva biragirane turi mu biragwana sana gatoya rero ubwo tugiyemo ni business nibwa bwo tuvuga ati ibandoroye kujya umuntu avuga ati bisagawa ejo njoshurana ni kuri ezina imisi ngana bagirene nzobona amafaranga urumva ni bene uko sawa murakoze turumva ko umugamba ari mwiza cyane gose ahubwo je navuga nti mubanze mukwakwanye imbere yuko nkumbore nizo rasi muzidushyikiriza mubanze mutwereke ubwo buhinga bwo kubaka kugira dutangire kuko urashaka gusanga ufise igihumbi ukavuga uti reka mbanze nubaka ubwo ruhongore kugira iyo rasi zoze naripanze turonke izo nyigisho n'ingoga turonke ingere tubone ingere tubaka bikunda twigishwe n'ingaburo ingere dushoboye kuzigaburira
hanyuma mukurinda ko ari gihe usanga uwundi muntu ashoboye kwirondera igihumbi uwo mugambi ukazoza amaze kuba gutunga nk'imwe. Murakoze. Mu bisanzwe ikibazo tuvuze nico twaje turavuga turi kumwe n'aba. Mu bisanzwe igituma kenshi bitungwa bikunda guhombana ni mu gihugu ni ukubera bagenda kubiha abantu batabaye na niki foroma wowe kandi ukamuterera ugasanga niwigiye nivyo bikunda guterana niki nivyo bikunda guterana na ikibazo. Twebwe kubera ku mutumba kuri confederation tuba dufise umuntu nagize ya vyigi akwere ngene wubakana inaruhongoro ruhongoro ukagirana n'ikina ni pante ajya amaganga ukazuragira hano urayada ni abe nagize ndakeka mwabuno bwo tugenda gukora n'amaganga turafise na niki isoko uragirana ni pante n'akanogo ntatwege na niki n'amaganga turagira hane turayareka twayabika n'ahantu. Rero ndibaza kwingene umuntu azoyuba no twaje bya koperative dutangwa rero munafisa abahinga turengene itugirane ingene twuba ningene ingurube na nigirane igabuye. Ndibaza itukiraze arabivuze muri make twifuza yuko tangura ikivi neza tubona iyo tujya mbega nawe tuza guforoma duforome bande abo bande nabo bace baza guforoma bande. Rero hagiye komite ni ngombwa tuzoyiforome hariho n'amanorme usanga tutaramenya twebwe no mu mitumba tworowe tubahe n'ubutabo bwanditse usoma ukuntu zigaburira ukuntu wubaka n'abahinga baze namwe muje kubyereka aborozi ku mitumba. Bahejeje inama yaciye ibandaniriza mu kugira amatora. Abavuye muri zone imwe baja hamwe bagatora abantu 8 kubera ko komine Mabayi igizwe n'amazone 4 haciye hatorwa aborozi 32 nabo baciye baja hamwe baja gutora abaserukira ihuriro ry'aborozi bo muri komine Mabayi. Mu matora yakozwe haciye hatorwa 5 bo mu nama nshingwabikorwa na 3 bo mu nama nkenguzabikorwa. Uwatowe kugira azorongore iryo huriro ry'aborozi b'ingurube muri komine Mabayi yagize ico avuga. Baje gushima cyane ko mwanyizeye mukashira imbere kugira ishobore kubaserukira. Bisanzwe ndi mu bworozi bw'ingurube, bisanzwe kandi ngurikiranira hafi iby'umwuga wo korora. Uyu munsi ini wacu turabona ko ingurube yanyaze ikibanza yari ikwiye kuronka. Nkuko umenga uyu munsi umuntu yoroye ingurube canke umuntu afungura ingurube ni umuntu agayitse. Bishize ku muyangayanga ufata ko umuntu ayanga ingurube ari umuntu acafuye, ari umuntu yatukuye. Mugabo ugiye kuraba uyu munsi mu bihugu bidukikije haba hafi mu Rwanda ingurube iteye ku kibanza gishimishije cyane gose. Bo bari barakoze urwego aborozi b'igihugu cyose bahuriramo bakajera mu makoraniro bagana hali ivyiyumviro. Mu misi yete narabajije veterineri Nyandagaro ndamubaza nti mbega ko mbona imigambi myinshi ishimikiye ku nka bakimisha ku rushinge ko bari umugambi ko mu bushikiranganje batekanije ukuntu ingurube nazo nyene ko kwimisha ku rushinge kugira duhindure ubwoko bw'ingurube zo zasubiranyemo. Arambwira ati mu by'ukuri uwo mugambi ntawo uhari, mugabo mumenye ko ahandi aho biteye umunsi n'urukwavu baragwimisha ku rushinge. Ni ukuvuga ko rero turi mu bworozi turondera isoko atari ubworozi dukora gusa kugira babone ko cyo turonderemo umwavu. Hanyuma impande y'ivyo jewe kiretse korora gusa n'uyu munsi nariko ndiga nkoresheje ubuhinga burukana bumenyi ingene bagaburira ingurube. Yo nifashisha ubumenyi bw'abandi mu bindi bihugu. Muri Cameroon hari abantu dukora twandikiranira tukaganira hanyuma bakatubwira ingene ibintu. Rero ntimugire impungenge aho tuzoshika ubumenyi tuzoronka tuzobusabikanya kuko
nitwatera imbere twese tukagira urunani rukomeye tuzoshobora no gusaba kugira baduhindurire baturonse ubundi bwoko bw'ingurube bwunguka bukura vuba kandi bugatanga umwimbu ushimishije. Nibyo nashaka kubabwira. Murakoze. Nyuma y'iryo jambo ariko akoresha inama yashimiye cyane aborozi b'ingurube ku mwanya bashoboye kumuronsa kuva ku ntango gushika ku mpera z'iyo nama. Inama irangiye Inkerebutsi TV yaciye iganira na bamwe mu bari bitabye iyo nama. Turakuramukije Mutama. Yego turabakire natwe turabaramukije. Byo kunda ko mubanza kwidondora bariko baradukurikirana kuri Inkerebutsi TV. Yego jewe nitwa Bayarinde Eliezeri nkaba nkorera ku mutumba wa Gahoma. Ku mutumba wa Gahoma ariko tukubona ngaha ku mugwa mukuru wa komine Mabayi, mbega maje mu biki? Aha twaje badutumiye mu nama y'ubworozi bw'ingurube niyo twari twajemo twitavye. Usanzwe uri umworozi w'ingurube nawe? Je ndi umworozi w'ingurube i Gahoma. Mufise nk'ingurube zingahe ga Mutama? Mu busanzwe twari dufise ishirahamwe ry'ingurube, turafise ingurube zishika 6 nizo dufise, mugabo harimo iyo buci ibyara ejo vuba mu itariki 8 nizo zisigaye imisi 8. Mbega nk'iyo zibyaye nk'umwana w'ingurube mu mugurisha ngahe? Iyo zimaze kubyara kuko nubwo buryo bwa mbere ibyaye, ariko hari iwacu Gahoma igiswiswi cy'ingurube tukigurisha 80 canke se 90 ntibirengaho canke 70. Muheje kutubwira ko mwaje mu nama, mbega iyo nama yari yerekeye iki, bababwiye ibiki? Twari twaje mu nama batubwira ko ari mu ishirahamwe ry'ingurube kandi izo ngurube zigiye kuronka agaciro kenshi keza, zahora ziri inyuma ariko ubu twumvise ko zigiye kuronka ibeyi nziza kugira ngo turonke n'izindi ngurube nziza kugira ngo dutere tuje imbere nacu, umunwa uronka icyo urya, umufuka uronka icyo bika. Mugerageje kumviriza ibyo bababwiye, wewe wabyakiriye gute nk'umukurambere? Mbona ni igiki nyamukuru washoboye gufatamwo wumvise ko by'ukuri bishobora gufasha? Jewe nkibyumva byanejereje kandi byampimbaye, kuko uko nahora mbona ko mfata igitungwa cy'ingurube nabi, mugabo ubu ngonge kugifata neza kandi numvise ko bizotugirira akamaro, yaba ubu yaba nejo bizotugirira akamaro gusumba uko twahora tumeze. Hoba burashobora gutera kama abandi borozi b'ingurube canke bataratangura korora cyane gose. Ubu nko ku mutumba mperereye ko tuzobabwira gose ibyo twarimo mu nama, tubatera kamo ko bose umuntu kwe korora ingurube, kandi tunababwire yuko hari byinshi twungutse. Kenshi na kenshi hariho n'amakomite yatowe bazoza barabona kenshi acahantu kubera ubworozi bw'ingurube. Ikintu nyamukuru nk'ihangiro wihaye wewe ugiye gukora ni nk'icyayi? Yewe nk'ikintu nyamukuru ngiye gukora, nahora ndabiraba nkabifata minenegwa, ariko ubu ngiye gutunganya neza uruhongo rw'ingurube kugira ngo nizo twumvise bavuze batwemere nizashika zizosange naratunganije neza aho zizohitira. Reka dukushimire cyane kuri umwanya turonkeje. Ego namwe ndabashimiye, murakoze. Turakuramukije. Turabakiriye. Meze neza? Neza cyane. Bakwitanga iki? Twawitonze Claudine. Claudine, usanzwe uvuka he? Mvuka muri Muhungu. Ku mutumba wa Muhungu. Yego. Ko tukubona nga hano nawe waje mu biki? Aje mu nama y'ubworozi bw'ingurube. Bababwiye iki mu byo by'inama ubworozi bw'ingurube? Ubworozi bw'ingurube batubwiye ko ingurube rukorora neza cyane. Hama tugatunga neza kubera buca baduha basohora ibindi bitungwa bishasha bimara amezi 5. Hama ukabifata neza cyane, nacu tuca turabikunda ati ni byiza cyane. Ni cyahe wowe ko mwabikunze, ugiye gukora iki kugira ibitungwa byawe bizogende neza? Kubera twari tumenyeye tubitunze, tugiye kubifata neza, mwazoduha n'ibindi tuzobitwara neza kuko turabikunda cyane gutunga. Ku bwawe iyo nama baje gukora ubona yari ifise akamaro? Yari ifise akamaro, ahubwo twabishimye, twabikunze cyane rwose. Musanze umworoye ingurube zingahe? Nari mfise ingurube imwe. Ubu naho ugiye kugira zingahe? Bampaye nino bangize 2. Turagushimiye cyane rero, urakoze kuri uwo mwanya wo kuturonsa.
Yego nacyo turabishimye. Turabashimiye cyane mwebwe mwese mwadukurikiranye naho mu bindi biganiro byacu byo hanyuma.